turabona uyu mukobwa Sauda aho bari bicaranye na Extraibamu bariko barasinyanira amasezerano kugira ngo Sauda ashobore kuza gukina mwiyereresi ya VYAMAHO maze nawe aze ayigaragaremwo. Aha rero mushamubona yuko ibintu bitagiye koroha kuva kera narindi Sauda na Extraibamu bamye bakorana hato na hato buke buke kuko bafitanye amabanga menshi, ariko uyu munsi turiko turabona ko Extraibamu yahamagaye uyu mwigeme Sauda kugira ngo ashobore kuza kumukinira. Mwe bibo bakibibona bavuze bati none Extraibamu ahamagaye Sauda nkande, yamubonye ngo nuko ari wowe mukobwa wenyene azi gukina. Ariko ahantu bamenyesha neza na neza yuko Sauda nawe asa nk'umuntu yari yavyishimiye. Mushobora kwibaza muti rero ayo masezerano ashingiye kuki, bimeze gute? Tugiye kubiraba ayo masezerano nta mafaranga menshi yararimwo kuko nta bintu vy'amahera kanini vyari birimwo. N'amasezerano yarashimikiye kugenda gufashanya kwa kuntu go gutezanya imbere, aho basinyiraniye bemeranya yuko Sauda azoza kumukinira muri VYAMAHO maze Extraibamu nawe akazomufasha mw'isinema mw'ireresi Sauda ari karategura azoba agiye gukina. Ntituzi ngo azoyikina ryari, ariko navyo turamenya gusa Sauda nawe aramaze kumenyesha yuko agomba kinira ireresi kandi izokamirwa na Extraibamu. Kandi rero ngaho ibintu bimaze kuba naco gituma rero baje kugiranira amasezerano kugira ngo azoshobore kuja kumukamerera. Bamwe n'abandi nabo bati ivyo bintu birimwo agahwa ko tuzi Extraibamu ari umukameramani mw'iyi misi azimvye bivanye na image atanga, gute yoza kukamerera umuntu filime yose akayimushutingira ngwe mama nawe ngo azoza kumukinira. Burya bavuga ati icyo umutima ukunze irara risumba inyama, kandi nta muntu abantu ntibakunda bimwe, umwe wese agira profiti wiwe. Kuba rero Sauda yemeye kuza gukina kwa Extraibamu maze Extraibamu nawe bagasinyirana yuko azamukorera sinema, ivyo nibaza ko ari ibintu bitoyi cyane atawo bibambagarako. Ni Sauda rero yemeye gusinya yuko ireresi ibice byose bisigaye isene zose zizoba zikenewe azoza kuzikina, maze arangije kuzikina nawe Extraibamu akemera yuko iyo reresi agomba kore Sauda azoyikamera kuva ku ntango gushika ku iherezo, akongera akanayimonta maze ibintu bigasa neza cyane. Bamwe bati none ayo masezerano yuko wumva harimwo ivyunguka, nibaza yuko kuri umwe wese harimo ivyunguka kuko Extraibamu ahamagaye Sauda ngo aze kumukinira akarinda yemera ivyo bintu vyose wewe ivyunguka aba yabibonyemwo. Si uyu Sauda nyene yemeye kuza gukina ireresi yose mpaka izohere na wene aba yabonyemwo ivyunguka. Aha naho rero Extraibamu kwireresi yiwe ya VYAMAHO igize iminsi twika cyane kandi iriko igenda ikundwa cyane. Ndabibutsa yuko ariyo yatwaye na Fest Cup. Ndabibutsa yuko uyu mwigeme Sauda nawe mw'igi minsi asa nk'umuntu yamamaye ku bintu by'ibiganiro byo gufasha abantu bagiye batishoboye, gutyo bigaca bifasha kuba aje mw'isinema kugira ngo nawe ugaca usanga nawe ariko agenda kundwa ukundi kugiye gutandukanye. Abandi nabo bati none Sauda kumengo ibintu vyo gukina sinema si ivyiwe. Sauda gukina sinema arabishoboye kuko si sinema ya mbere yoba kinye eka kanatsinda umuntu yamenyereye ibintu vya rezo sosio, si ya mbere yoba agiye kuri kamera kuko n'ibiganiro arazi kubikora kuva kera narindi. Kandi ntitwovuga yuko ryoba ari rya mbere Sauda na Extrai bakoranye kuko bararambanye, nubwo rero twovuga duti naho bararambanye mu bijanye n'ibikorwa bene ivyo bivutse umwe wese arazi uko akora n'uwundi arazi uko akora. Kira noneho rero gukina ireresi si ibintu bigoye yaho umuntu atobishobora. Yari amasezerano rero yabaye hagati ya Sauda na bahebiyake aho bemeranije gukina ireresi ya VYAMAHO gushika ihere, maze Extraibamu nawe akazotanga iyo service yo kuja gukamera iyo reresi yiwe na yone gushika izohere, aho bagiye barasinyiranira. Gusa icatangaje
twebwe mwayo masezerano mbe ndetse n'icaduteye amakenga nka Mayeri Kiramvu nuko ata muntu numwe yabonetse nk'icabo nabo nyene bavyifyataguriye hama bakabisinya ko bonyene hama bakabika impapuro. Aho rero duca twibaza duti none ibintu vyabaye ntibahamagara icabona ntiyagere n'umwe wundi asanzwe abasinyirako bahageze ko bahemukiranira ko tuzi atawizera umwana w'umuntu kandi n'ijambo ry'Imana rivuga tuwizera umwana w'umuntu aravumye bishitse bagahemukiranira naho bizogenda gute bazokwitwara he canke umwe wese azifata hababaye. Aha twose tuvuga duti ibi bintu bagiye kubiraba babonye yuko atavyo kwitwara kuko si ibintu vya grave kuko nimba umuntu mukiniye hama kareka kuza kugukorera ivyo mwavuganye nawe baba bakubonye mwiyorezi kandi gukina nawe wabakinye ubikunze ndetse n'umuntu agukiniye akagucikiriza isinema hagati urumva ubuhovye cyane kuko ubugize uruhombo kuko ucuza guhindura amasene usubira kandi rero niyo uba washaka kugenda ahantu wariyemeje kuzokina sinema mpaka igahera ari ahantu udashobora kugenda kuko ntuba ufise uruhusha kuko ugiye isinema yose ipfuye. Isinema yose rero ngaho ibipfuye bica bisaba rero yuko isinema yose bagihera ku ntango bakayisubiramwo ivyo navyo birasubiza inyuma abantu bagiye batandukanya. Hariho duca tubona rero yuko aya masezerano azohavazana ikibazo ejo canke hirya y'ejo mu kiringo bayasinye bonyene ari babiri bonyene ukwabo atanumwe ariko atanumwe abafashije. Reka tubibutse rero mwe mudasiba kudukikirana mubaze mutsimbire kuri X-ray bam murabe iyireresi ya VYAMAHO kuko aya masene amwamwe mbere aza yatanguye no gukina aza yatanguye ibikorwa ndibaza ku bantu muri ko murayikurikirana mwamaze kumubona ngo uyu mwigeme yuko yamaze guseruka. Aha rero mukabana wari umwe mu bantu mugiye kuguma muzobona buri gihe abandi nabo bagaca babaza bati none uyu mukobwa kwaje naje gusubira anje negira nono ubwo tuzosubira kumubona mwireresi. Aha naho twovuga duti ireresi umuntu ni nk'igihugu umuntu arabaho amagapfa mwireresi rero indani hari igihe umuntu agenda kandi n'umuntu agenda bamukunda akazogaruka ikindi gihe ariko rero ndababwira ati ibintu biracasa neza kandi ireresi iracabandanya nubwo turiko turumva ko igombije kuri finale ariko izobandanya n'ibice ibindi bizokurikira. Reka rero ndababwira ati murora igwe mu vyanyu no mu banyu yari Mayeri Kiramvu mwariko muraganira ndababwira ati ibintu vyari byiza cyane reka turindire turabe iyo bizoherera. Gira subscribe wewe wagiriwe ubuntu ukashika ugire share kuwa mugenzawe ndetse ushireko naga commentaire kugira ngo tubandanye dufashanya muri bwa bumwe kuko twese turabavukanye tubwirizwa gufashanya nimfasha ngufashe. Reka rero ndababwira ati ciao ciao mugire aho muba mwubahwe mugire ivyo mutanga n'ivyo musigarana. Yari Mayeri Kiramvu ndababwira ati ibintu biracasa neza cyane.